radio BBC gahuza miryango ivuga irondere kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa mbere, itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2024. Mu miryango 1,700 y'abanyagihugu bakuwe mu zabo n'amazi y'ikiyaga Tanganyika n'uruzi Rusizi mu Burundi hafi y'umuji wa Bujumbura, yigera ku majanandwi imaze kwimurirwa ahakikurutse muri Mubimbi, ivuga yuko itararonka ibifasha kubirabayeho. Muri site ubu tuvugana tugeze ku miryango 690, hanyuma imiryango 330 niyo imaze kuronka uraro. Abo bandi ariho abajyama hanze, ariho n'abandi bagize amahirwe bahabwa indaro. Mu Bubiligi urubanza rwa Emmanuel Nkunduwimye rwashizwe mu mwiherero, sentare imaze gusozera imburano. Ku nshuro ya mbere Mexique igiye kuramutswa umuperezida w'umugore, muravyumva mu kanya. Tubafitiye n'amakuru y'inkino muri iki kiganiro gihagarikiwe na Mark Niyonkuru. Imbere y'ivyo byose rero mubanze mutega amatwi amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC n'amakuru mushikirizwa na Jacques Nitegeka. Urubanza mpanabyaha rw'umuhungu wa perezida wa Amerika Joe Biden ushinjwa ibyaha bijyanye no gutunga imbunda ruratangira uyu munsi muri leta ya Delaware. Hunter Biden hakana ko yabeshye ku bijyanye no gukoresha ibiyobyabwenge igihe yuzuzaga impapuro zuzuzwa n'abasaba gutunga imbunda muri 2018. Ubushinjacyaha buvuga ko yaguze imbunda ya revolver igihe ko nk'uko we yabyiyemereye yarabaye imbata y'ibiyobyabwenge. Abamunganira mu mategeko bazavuga ko icyo gihe we yatibonaga nk'umuntu wabaye imbata yabyo, ashobora rero guhanishwa igifungo kigera ku myaka 25 aramutse hamwe n'icyaha. Joe Biden yavuze ko nka perezida adashobora kugira icyo avuga ku manza zikiri mu nkiko, ariko yongeraho ko akunda umuhungu we kandi ko yishimiye uko ahagaze nk'umugabo muri kino gihe. Imyigaragambyo yo guhagarika akazi y'abakozi ba leta muri Nigeria yagize ingaruka hirya no hino mu gihugu ku buryo yatumye abantu barirwa muri za miliyoni babura umuriro w'amashanyarazi. Amashyirahamwe hakomeye y'abakozi yahamagaje imyigaragambyo mu gihugu hose idafite igihe izarangirira nyuma yo kunanirwa kumvikana na leta ku mushahara w'ifatizo. Ni inkuru ya Simi Joraoso mugezwaho na Jean-Claude Mwambutsa. Nakajagari amashyirahamwe y'abakozi bo muri Nigeria yari yateguje ko kazabaho mu gihe ibiganiro na guverinoma byaba bitagize icyo bigeraho kugeza kuwa gatanu w'icyumweru gishize. Abakozi bo mu nzego z'ubuzima, iz'amabanki, abo mu bigo bikora ingendo zo mu kirere ndetse n'abo mu zindi nzego zikomeye bari mu myigaragambyo bitazwi igihe izarangirira. Ibi bikaba byasize za miliyoni nyinshi z'abantu badafite umuriro w'amashanyarazi, abandi babarirwa mu mirongo badashobora kururukira ku kibuga cy'indege gisanzwe gikoreshwa cyane. Aya mashyirahamwe asaba ko hashyirwaho umushahara w'ifatizo w'amadolari 343 ku kwezi. Umushahara w'ifatizo usanzwe wari amadolari 21. Guverinoma ikavuga ko inyongera ingana gutya ishobora gutuma hari byinshi bihungabana ndetse hakaba n'abahatakariza akazi. Abatuye mu mujyi wa El Fasher mu majyaruguru ya Darfur baravuga ko hakomeje gusukwa ibisasu mu gihe imirwano ikomeje hagati y'imitwe ya gisirikare ihanganye muri Sudani. Mu kwezi gushize imirwano yakajije umurego mu gihe umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces wageragezaga kwambura uwo mujyi ingabo za leta. Imiryango ifasha abari mu kaga harimo n'ifasha impunzi yahamagariye abahanganye kudatera ibitaro n'ibigo bitanga amazi. Abaganga bo mu bitaro by'abanya
Arabia Saudite baravuga ko bamaze iminsi babona impfu nyinshi n'abakomeretse kandi ngo lisansi n'amazutu ndetse n'ibikoresho byo kubaga abarwayi byarabashiranye. Umuvugizi w'umuryango umwe ufasha impunzi Adam Rojar yavuze ko abaturage inzara ibamereye nabi cyane mu gihe babayeho mu buzima busharira. Muri Mexique abanyagihugu baraye batoye umukuru w'igihugu wa mbere w'umugore Claudia Sheinbaum. Impuguke mu bijyanye n'ibihe by'ikirere akaba yaranabaye umukuru w'umujyi wa Mexico, akaba yatsinze ku majwi menshi cyane mu matora yabaye ejo ku cyumweru, aho yabonye hagati ya 58 na 60%. Imbere y'abamushyigikiye bari mu munezero mwinshi umurwa mukuru. Yavuze ko atazatenguha abanyagihugu, abizeza kugabanya urugomo mu gihugu no guteza imbere ubuzima bw'abagore muri icyo gihugu bari mu bicwa cyane ku isi. Yavuze ko imigambi y'imibereho myiza y'abaturage hamwe no kwizirika umukanda no gukangurira abikorera gushora imari mu gihugu biri mu byo azashyira imbere muri gahunda ye ya politiki. Vanessa Rubio Marquez yigeze kungiriza minisitiri w'imari muri Mexique, avugana na BBC yerekanye ingaruka ugutorwa kwa Madame Sheinbaum kuzagera ku bantu b'ingeri zitandukanye muri Mexique. This is a huge historic. Birumvikana iyi ni intambwe ikomeye kandi y'amateka muri Mexique ku bagore. Ariko si gusa mu gihe cy'abanyogokuru wanjye cyangwa abamama. Hashize imyaka 71 abagore bahawe uburenganzira bwo gutora muri Mexique. Abagore 20 bashoboye kuba abayobozi ba za leta muri Mexique. Nanjye ubwanjye nabaye minisitiri wa mbere wungirije muri Minisiteri y'Imari mu 2016. Twateye intambwe rero, ariko turacyafite byinshi byo gukora kugira ngo tubashe kugera ku buringanire. Cyakora nanone iyi ni intambwe nini cyane. But yes, this is a huge milestone. Toyota mu Buyapani, kimwe mu bigo bikomeye bikora imodoka ku isi, yategetswe kuba ihagaritse gucuruza bumwe mu bwoko bw'imodoka ikora kubera amakosa yabonetse mu gusuzuma ubuziranenge bwazo. Ibibazo kandi byanagaragaye mu zindi modoka zakozwe n'ibindi bigo bikora imodoka byo mu Buyapani birimo Honda na Mazda. Iperereza ryaguye rya leta ryagaragaje ibintu bidafututse mu nyandiko zikubiyemo ibisabwa kugira ngo zijye ku isoko, nko kubijyanye gupima uko zirinda abantu iyo habaye impanuka ndetse n'ibyuka bihumanya ikirere bisohokamo. Toyota yabaye ihagaritse kugurisha butatu mu bwoko bw'imodoka ikora, ikavuga ko imodoka zayo zifite umutekano. Ariko umuyobozi mukuru w'iki kigo Akio Toyoda yasabye imbabazi. Abagenzuzi barateganya gusaka icyicaro gikuru cy'iki kigo, ibi bikaba bishobora gutuma ibibazo byacyo birushaho gukara. Urukiko rwo muri Pakistan rwagize umwere wahoze hari minisitiri w'intebe w'icyo gihugu Imran Khan ku cyaha yahamijwe cyo kumena amabanga ya leta. Bwana Khan yari yarakatiwe igifungo cy'imyaka 10 n'urukiko rw'ibanze, ashinjwa gushyira ku mugaragaro ibikubiye mu kiganiro cy'ibanga cyo mu rwego rwa diplomasi muri 2022. Ariko ubu azaguma muri gereza kubera ko yahamijwe icyaha mu rundi rubanza. Shah Mahmoud Qureshi wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri leta Imran Khan nawe yagizwe umwere kuri ibyo byaha. Abashyigikiye Bwana Khan bishimiye iki cyemezo maze basaba ko abo bayobozi bombi bahita barekurwa. Florentine. Urakoze Jack Nitegeka. Nongeye kubaha ikaze. Mwari mumaze kubyumva yuko muri Mexique Claudia Sheinbaum yatowe kuba umukuru w'igihugu, akaba abaye umukenyezi wa mbere muri ico gihugu agiye kuri iyo ntebe y'ubuperezida. Inkuru ya Will Grant ari Mexico mwishikizo na Jean-Claude Mwambutsa. Intsinzi ya Claudia Sheinbaum ntizibagirana mu mateka y'abanyamexique, cyane cyane abari kumwe nawe mu kwishimira intsinzi mu murwa mukuru. Ira amateka yanditswe nyuma y'imyaka myinshi abagabo ari bo bihariye ubuyobozi bukuru bw'igihugu. Abwira abamushyigikiye bari basazwe n'ibyishimo, yagize ati bwa mbere mu myaka 200 abagore bageze ku buyobozi bukuru bw'igihugu. Muri iki gihugu kirangwamo ihohoterwa ryo mu ngo ryo ku rwego rwo hejuru, aho abagore n'abakobwa 11 bicwa buri munsi, gutsinda kwa Sheinbaum ni intambwe idasanzwe, ndetse na bamwe mu munenga barabyemera. Nyuma yo kuvuga ko ariyo watsinze rugikubita, undi mugore bari bahanganye cyane Xochitl Gálvez yaje kwemera intsinzi ya Sheinbaum ndetse aranamushimira.
urugamba rugiye guhita rutangira kuri Claudia Sheinbaum. Nubwo insinzi ye ari amateka, aya matora azanibukirwa ku maraso menshi yayimenekeyemo. Umutekano mu gihe kiri imbere ufatwa nk'icy'ingenzi mu byifuzo by'abaturage benshi, cyane cyane abamunenga bakaba bategereje kureba uko azitwara mu myaka ye ya mbere y'ubutegetsi mu rugamba rwo kugabanya urugomo rukomoka ku dutsiko tw'abacuruzi b'ibiyobyabwenge. Inkuru ya Will Grant. Tuje mu karere mu Burundi, imiryango y'ababa amajana ndwi imaze kwimurirwa muri komine Mubimbi mu ntara ya Bujumbura ivuye mu Gatumba mu turere twatewe n'imyuzure y'ikiyaga Tanganyika n'uruzi Rusizi, ivuga yuko ibayeho mu buzima butoroshe. Yemeza yuko yugarijwe n'ubukene bw'ibifungurwa kandi harimo n'abatararonka aho bakika umusaya. N'akazi ngo ntibyoroshe n'amazi nako ntibyoroshe kuyaronka kuko bavoma kure. Musitanteri wa komine Mubimbi amenyesha yuko izo ngorane zizwi, akavuga yuko bariko baragerageza kuzitorera inyishu, ariko agasaba imfashanyo kugira ngo bigende neza gusumba. Ni inkuru ya Gildas Yihundimpundu. Twe mu bisanzwe dukeneye imfungurwa, dukeneye naho tujyamo ko twe mu bisanzwe ntituraronka amahema tujamo, turasabye indaro, turabana 8. Na kantu gatoya gusa twaciyemo gacumba. Nubwo basa n'abatanguye kumenyera ubuzima bushasha, abanyagihugu bamaze gushika muri site ya Gisagara zone Mubimbi bavuye mu Gatumba ahatewe n'imyuzure, bahanzwe n'ingorane zitari nke. Chanceline Rakoze na bagenzi we bicaye impande y'inzu yubatswe mu ihema ifise nka metero 3 kuri 5. Barijiriwe. Jemba yo nabi kabisa kuko kuva batuzana agenda kwijije nk'imisi ngaha nanago turaronka amahema kuko si bose baronse amahema. Savye ndaro nyene ahantu mwaba baronse amahema. Waronse utwo kurya nyene no yamaye nk'uturo tubiri kugira mfungure kuko tugege kuva dushika ngani turapokera. Abantu ku marindwi bataronka utwo ibifungurwa urumva ko ari ibintu bitoroshe. Twaranatombo ino kubera dukundanye abantu twasanze utwo twabasanganye twaradufashisha tukaza turadufungura baduhayeko. Ubukene bw'ibyo gufungura n'ubw'ibindi byankenerwa bwugarije imiryango, ikibano c'Imubimbi carabutahuye. Aha bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba Gisagara baje kuyigarukirako banayigemuriye. Adalbert Nduwimana niwe baserukira. Twebwe turi ugwaruka rw'umubano muri Ecclesia Katolika rukorera ngaha nyene kuno mutumba, ni umubano witiriwe Umweranda Valentino. Rero twari twifuze gushika ngaho kugira ngo dukubitire ku miryango iri ngaha anye nk'abashitsi nyene twiyaze aho duhambije. Aha rero harimwo ikijumbu n'igiharage n'undi umutima w'urukundo wose twawuzanye. Indwi 3 zirarumanye kuva iyi miryango itanguye kwimurirwa ngaha. Ivyo gufungura ngo byatanzwe rimwe gusa, naho nyene ku miryango imwe imwe. Umwe waronswa ibiro 25 vy'umuceri. Muri iyi site hari inzu nyinshi z'amahema yera, ariko abazibamwo ibasa n'abatishimiye uko imwe yose ingana. Kuva tujyamo ntadukwira ne nk'ubu fise abana 10 na se wabo baruca tujyamo natwese n'abana no mu papa nabo bana twese. Umubiri urumva ucyumva ukuntu bigenda, urumva ntivyoroshe nka je mfise abasore n'inkumi, umva mutanguye kina kabumbo bicaye bingorana. Byukuri ko n'abatukoreye amahema ni vyiza, mugabo dusaba leta ko yoduhereza ubundi buraro atari ubu bw'amahema. Inzu z'amatafari zikomeye baba dufashije. Imisarani ntikwiye, abajejwe amagara ni bake. Amazi nayo baja kuyavoma mu kabande hafi ku kilometero. Birikari mu muzinga arongoye abandi asaba leta kugira icikoze. Muri site ubu tuvugana tugeze ku miryango 690, hanyuma imiryango 330 niyo imaze kuronka uraro. Abo bandi ari abajya mahanze, ari n'abandi bagize amahigwe bahabwa indaro. Hanyuma ariyo ushikubu bamaze nk'indwi irenga batararonswa ibiryo. Nakubwiye n'ikindi cy'uburaro, amazu mwayabonye aha amazi imisi yubakwa ariko amahema nk'indwi yose bubaka amazu ariko ihema nziraboneka gushika aho tuvugana. Musitanira komine Mubimbi Dismas Harimesh avuga ko izo ngorane zose zizwi, yemeza ko ariko baragerageza kuzikura mu nzira, ahamagarira n'abagira neza gufasha. Icambere nakivutse nuko ikijanye no kongereza amazi cyo kwihuta kugira ngo amazi abashikire hafi. Hanyuma ikindi nikijanye n'ikinyane c'isuku cyo kongereza utuzu tw'itwiherero. Ikindi naco n'uburaro kugira ngo bukomezwe, bukaba uburaro nyene bukomeye bwotuma umuryango
uhaba wumva utekanye ndetse n'imico n'imigenzo y'abarundi ikaba yubahirijwe. Aba banyagihugu batanguye kuvanwa mu Gatumba ku igenekerezo rya 10 Rusama uwo mwaka kubera bari bageramiwe n'imyuzure. Bitekanijwe ko hazokwimurwa imiryango irenga gato 1700. Gildas Yihundi Impundu, Imubimbi. Arakoze Gildas Yihundi Impundu. Iburanishwa ry'urubanza rwa Emmanuel Nkunduwimye Batazira Bomboko, umunyarwanda w'imyaka 65 yagirizwe ibyaha vya jenoside yo mu 1994 ryasozerewe mu Bubiligi. Urubanza rushigwa mu mwiherero. Urwo rubanza rwari rumaze ikiringo kirenga ukwezi, rukaba rwasozerewe baha ijambo rya nyuma uregwa Emmanuel Nkunduwimye, aho yahakanye ivyo yagirizwa byose. Mugenzi wacu Alain Majesté Barenga yari muri sentare i Buruseli adutegurira inkuru ikurikira. Mu gihe urubanza rwari rutegekanijwe gutangura isaha 3 zo mu gatondo, Emmanuel Nkunduwimye Batazira Bomboko yashitse muri sentare imbere y'iminota 30. Yambaye ikoti ya karokaro ifise amabara ya kaki n'ishati yera musi y'ikoti itagira karuvati. Yaraherekejwe n'umuhungu wiwe mukuru yaje kumushigikira avuye mu Rwanda, n'umugore wiwe yaje herekejwe n'abajyango wiwe batari bake. Isaha 3:05 niho umukuru wa sentare yatanguye urubanza, abwira impande z'ababuranyi ko ari umunsi wa nyuma w'ubwo rubanza. Niko kubaza uwagirizwa icaha ko atajambo rya nyuma afise abwira sentare. Inyuma y'imisi irenga 25 yumva imburano, Emmanuel Nkunduwimye Batazira Bomboko mwijwi riri hasi yikirije agira ngo ego ndafise akajambo ka nyuma mbwira abazoca urubanza. Niko gusohora urupapuro yari afise mu mufuko, asoma amajambo yari mu Gifaransa agira ati: "Nukuri ndemera ko habaye jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda kandi birababaje. Ndanahojije imiryango yabuze ababo, ariko jewe nta ruhara nayigizemwo. Ico nemera nuko nari umugenzi wa George Rutaganda ari cegera ca kabiri c'umukuru w'Interahamwe na Jean Marie Vianney Mudahinduka Batazira Zuzu. Barabagenzi koko kandi baranankijije, banakiza n'umuryango wanje. Ubugenzi twari dufitaniye bwatumye mpungisha umuryango wanje, fasha no kurokora abandi bantu benshi mu gihe ca jenoside." Emmanuel Nkunduwimye yavuze kandi ko bavuze ko yakoze jenoside arabamwitiranije nabo bagendana. Yagize ati: "Birashika umuntu akabona abo muri kumwe agaca kwitiranya nabo muri kumwe. Ivyabaye harabambonye mu kibanza kitari ico mu gihe kitari ico. Ico yise mu Gifaransa être au mauvais endroit au mauvais moment." Ivyo rero bace bibaza ko ndi mubishe. Ibisi byo nagata ahubwo nakijije abantu. Inyuma yo kumviriza uregwa, mukuru wa sentare yaciye asozera imburano. Avuga ko inyahamugayo zatoranijwe zicugo rubanza n'abagize sentare bagiye mu mwiherero kugira bacugo rubanza, ariko yitondeye kuvuga ikiringo uwo mwiherero uzomara. Ashima kuvuga ko bazohamagara ku matelefone abunganira ababuranyi kugira bababwire ico bashitseko. Emmanuel Nkunduwimye Batazira Bomboko asanzwe afise ubwene gihugu bubiri, ubw'u Rwanda n'ubw'Ububirigi. Kuva urubanza rutangura aburana hakana icaha. Inyuma y'urubanza yaciye atawukiwe yihuta, aho yase no kuvugisha amenyesha makuru bari bamurindiriye. Urubanza rw'uno munsi rutarengeje isaha imwe rwitabwe n'abatari bake bari bagizwe n'imiryango y'abacikacumu ba jenoside yo mu Rwanda, umuryango w'amaraso w'uregwa hamwe na bamwe mu bahinga b'akarere k'ibiyaga binini mu Bubiligi. I Buruseli mu Bubiligi, Alain Majesté Barenga. Alain Majesté Barenga arakenuye. BBC gahuza miryango tugeze ku isaha imwe uri minota 12 mu karere k'ibiyaga binini. Hano i Londres ni saha 12 zibura iminota 12. Hafi ica kabiri c'igihugu ca Mozambique kigizwe n'amashamba, ariko mu myaka 20 heze ico gihugu caratakaje miliyoni zigera kuri 4 z'amahegitari, no kuvuga n'uburinganire bungana n'igihugu cose c'Ubusuwise canke bwogereranywa n'Uburundi bwose, hakongera ko ica kabiri c'u Rwanda. Uko gutakaza amashamba kuriko kuraba kandi ku rugero ruteye akoba. Hamwe mu hamerewe nabi gusumba handi ni mu karere ka Chamanimani hagati na hagati muri ico gihugu ca Mozambique. Umunyamakuru wa BBC Angela Henschel yavuganye n'abahaba bamubwira uko bariko barakora mu kugwana nayo mashamba ariko arahona. Ni mwijwi rya Mark Niyonkuru. Mu burengero bwa Mozambique hari intara ya Chimanimani
ingana na kilometero kwadaratu zirenga 2,000 z'ishamba ry'inzitane n'imisozi yuzuyemo igipfungu. Mu bigwati by'abanyagihugu bikwiragiye ku nkengera z'urwo ruhongore kama, abahaba uko iminsi ihera niko bahagarikwa umutima n'ihona ry'ibiti n'ibikoko kama. Ishyamba ryahozemo inyamaswa nyinshi. Uko iri shyamba ryacitse ni nako izi nyamaswa zagiye. Ibinyabuzima byari biririmo sibyo bigihari. Kubera ishyamba ryacitse, inzuzi ziragenda zikama ku buryo bukabije. Ezebye Lucas Ganda w'imyaka 62 aba mu kigwati Moribani. Ariko aratembera inyuma y'inzu yiwe, ubu hagaragara ivyatsi bisa n'ivyumye kandi kera hari ishamba ry'ibiti binini. Icyambere ubutaka bwareraga kandi tugasarura ibiribwa byinshi. Twarabigurishaga tukikenura mu by'ibanze dukeneye nko kujyana abana mu ishuri. Ariko ubu ntidushobora guhinga ngo dusarure ibihagije bituma dushobora kugura iby'ibanze dukeneye. Hafi cya kabiri cy'igihugu ca Mozambique kigizwe n'amashamba. Ariko muri iyi myaka 20 iheze, igihugu catakaje amahegitare y'ibiti imiliyoni 4 n'ahantu hangana n'u Burundi wongeye ko icya kabiri cy'u Rwanda. Edgar Shoke yiyemeje guhindura ibintu. Aha nahigeze kuba hari ishamba ritotahaye. Mu myaka 10 haciwe ibiti byinshi babironderamwo imbaho. Akora mu mugambi bise Eden Reforestation wo gusubiza imisozi uko yahora kera. Mu matuta y'ibiti hafi y'ikigwati hari imirongo miremire y'ingemwe z'ibiti ziri mu dufuko duto duto tw'amasashe ya plastike. Edgar akorana n'abanyagihugu baho mu gutera ivyo biti. Kugarura amashamba bisaba gusubira gutera ibiti, gushiraho amatuta yo gutegura ingemwe hamwe rero no kuzitera. Ariko gusubira gutera ibiti gusa ntibihagije. Uburimyi butubahiriza ibidukikije nabwo buri mu mvo zituma amashamba ahona. Ikindi dukora ni ukumvisha abanyagihugu gutahura akamaro ko kubahiriza amashamba, ariko kandi turanabereka uburyo butandukanye bwo kurima. Uyu mugambi uratanguye kuronka abawumva hano hantu, ariko ahandi muri Mozambique BBC yabonye ivyemeza ko guhonya amashamba bibandanya, henshi bigaterwa no kurondera ibiti n'imbaho byo kugurisha. Amatohoza yakozwe n'ikigo gikora amatohoza ajanye n'ibidukikije avuga ko ibiti bita bois de rose biguma bicibwa. Ubu Ubushinwa nicyo gihugu ca mbere mu kugura ibiti bita bois de rose zo muri Mozambique. Alex Bloom n'umusesenguzi w'ikigo gikora amatohoza ajanye n'ibidukikije. Ubwo bwoko bw'ibiti budandazwa mu Bushinwa ku izina rya Hongmu, bisigura igiti gitukura. Ivyo biti bikoreshwa mu guhingura ibikoresho vyo mu mazu, kenshi na kenshi ubwoko bwitwa Ming Dynasty bishobora kugurishwa ibihumbi birenga 10 by'amadolari kuri kimwe canke vyinshi. Kubera ivyo hamwe n'ibindi bigeramiye amashamba yo muri Mozambique, ubu amaso ahanze umugambi nk'uwo wiswe kuzofasha mu kugarukana amashamba nk'uko yari kera. Arakoze Mark, niyo nkuru kuri inkuru ya Angela. Tukomeze kubashimira namwebwe mukomeza gukurikirana BBC gahuza miryango, baba abatwumva muciye ku rubuga rwacu rwa internet canke kuri Facebook live, ndetse n'abakomeza kugira ico muvuze ku biganiro vyacu. Sabiyaremye Theophile yaraheje kubaza ati ni gutega abavandimwe no hora nkurikirana amakuru ya BBC ikibiriraho live. Nukuvuga rero Sabiyaremye ukore nkuko Kamanzi Ben yakubwiye, ukore like uzohore udukurikira uko amakuru yinjiye, nawe uzoheza ubimenye. Tubashimire rero mwese abakomeza gukurikira BBC gahuza miryango. Imbere yo kubandanya tubahonje ku runana rwejo. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye. Mbese ubwo ushatse gusobanura ko moto yangira utwa n'igare. Mvuze ko redateza ibibazo nk'ibyayo. Ayiwe. Kwasabayize we. Stefano we. Karabaye neza kabaye. Kabaye iki bushoboka. Yaba mana we. Yewe.
ya mvura yakoze ishyano Stefa. Wiki? Ngo groupe scolaire Nyarurembo yose hasi. Mu byumba rwose biri hasi neza. Ayo mashuri yaguye abana batashye. Yewe simbizi Stefa. Ni 12:45 kuri BBC. Nejo rero ntimuze mutangwe bunaho duhakanya Ive Bucana mu makuru y'inkino. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwereho neza bateza amatwi BBC ay'imikino nyahere mu Rwanda. Ikipe ya Petro do Luanda yo muri Angola niyo yegukanye igikombe cya Afrika kirushanwa rya Basketball Africa Basketball League ryashojwe kuwa gatandatu. Ku mukino wa nyuma Petro do Luanda yanyagiye Al Ahly Benghazi yo muri Libya iyitsinze ku manota 107-98. Hari hashize imyaka igera kuri 4 iki gikombe gitwarwa n'ikipe zo mu bihugu by'Abarabu. Kuwa gatanu hari habaye umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu. Ikipe ya Rivers yo muri Nigeria niyo yawegukanye itsinze Cape Town Tigers yo mu gihugu cya Afrika y'Epfo ku manota 80-57. Ku mugabane w'Uburayi inkuru ivugwa cyane ni ya Real Madrid yegukanye igikombe cya Champions League. Kuwa gatandatu Madrid yatsinze Borussia Dortmund yo mu Budage ibitego 2-0 ku mukino wa nyuma wabereye ku kibuga cya Wembley mu mujyi wa London. Real itwaye iki gikombe ku nshuro ya 15 mu mikino ya nyuma 18 yakinnye yatsinzwemo 3 gusa. Ni mu 1962, 64 no mu 1981. Ku makuru kandi yerekeranye n'ikipe ya Real Madrid nuko rutahizamu Kylian Mbappé yasinye amasezerano yo gukinira iyi kipe yigurishije nyuma y'uko amasezerano yari afitanye na Paris Saint-Germain azarangira ku itariki 30 z'uku kwezi. Uyu rutahizamu w'Ubufaransa yari yemeye mu magambo kujya muri Real Madrid mu kwezi kwa kabiri, nyuma mu kwezi kwa gatanu aza gutangaza ku mugaragaro ko azava muri Paris Saint-Germain. Yasinye amasezerano na Real Madrid akazimukira muri Espagne igihe cyaho kigura n'igurisha ry'abakinnyi gitangiye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi. Biteganyijwe ko Madrid izatangaza amasezerano ku mugaragaro muri iki cyumweru kandi ishobora kumwerekana imbere y'abafana bayo ku kibuga cya Bernabeu mbere y'uko irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'Iburayi ritangira mu Budage. Mbappé wegukanye igikombe cy'isi muri 2018 niwe watsinze ibitego byinshi muri Paris Saint-Germain, ibitego 256 kuva yinjira muri iyo kipe avuye muri Monaco muri 2017. Amasezerano ye na Real Madrid nazageza muri 2029 yinjiza miliyoni 15 z'amayero ku mwaka, hiyongeraho n'agahimbaza musyi ka miliyoni 150 z'amayero ko yemeye gusinyira Real. Azishyurwa mu gihe cy'imyaka 5 kandi akazagumana uburenganzira ku mashusho ye. Nsoreze mu mukino wa tennis. Imikino ya French Open irakomeje. Nimero ya mbere ku isi mu bagore Iga Swiatek byamufashe gusa iminota 40 kuba asezereye Anastasia Potapova amutsinze 7-2 ku manota 6-0 na 6-0 nanone abona itike ya kimwe cya kane. Mu bagabo umukinnyi wa gatatu ku isi umunya Espagne Carlos Alcaraz yerekanye inyota afite yo kwegukana irushanwa rya tennis rya Roland Garros atsinda umunyakanada nimero ya 21 ku isi Felix Auger-Aliassime agera muri kimwe cya kane. Alcaraz y'imyaka 21 yatsinze 7-3 z'amanota 6-3, 6-3 na 6-1. Muri kimwe cya kane Alcaraz ufite ikamba rya Wimbledon azahura n'umugereki Stefanos Tsitsipas nimero ya 9 ku isi. Tsitsipas uhatanira gutwara igikombe cye cya mbere gikomeye, we yatsinze umutaliyani ufite umwanya wa 35 ku isi ni Matteo Alnaldi 7-1. Alcaraz arashaka gutwara igikombe cye cya mbere cy'irushanwa rya French Open nyuma yo kwegukana US Open na Wimbledon. Aha ni naho nsoreje amakuru y'uyu munsi y'imikino. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves Bucana kuri ayo makuru y'inkino. Natwe naha dusoreje ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa mbere. Ni ikiganiro mwashikirijwe na Florentine Kwizera
cari gihagarikiwe na Mark Niyonkuru, uwadufashije mu buhinga bw'ivyuma ni Susan Lennon. Mwakoze mwese abahisemo BBC Gahuza Miryango.